diyakoni bagira batirwe mwibanga ry'ubusaserdoti kumwe n'abo bagwa mu ntege batirwa mwibanga ry'ubudiyakoni, bamwe begukira diocese yacu abandi bakegukira imiryango y'abahebeye Imana. Muri 20 batirwa mu busaserdoti hari 14 begukira diocese yacu, hari 2 begukira umuryango wa misionari ba Afrika ari wa patiri bera batumenyesheje inkuru nziza ngaho iwacu mu Burundi, hakaba 2 begukira umuryango wa misionari ba Francisco Xavier Mweranda aribo twita abasaveriano, hakaba umufrera wa Bikira Maria Mugabekazi wa Karmeli abo twita abakarme, hakaba n'umutumwa w'umwungere mwiza. 2 mu begukira diocese basanzwe bari mwishirahamwe ry'abasaserdoti ba Emmanuel. Mwebwe bane banje nkunda cyane mugiye kwatirwa mu busaserdoti, muzoshinga igikorwa cyo kwigisha mukurikije Kristo we mwigisha mukuru. Ijambo ry'Imana ryabasoseye mugakita abantu gweze mureza murishikirize bose. Inyigisho zanyu zaba imfungwa bw'igihugu c'Imana, ubuzima bwanyu buhimbara abigishwa ba Kristo kugira ngo imvugo n'ingiro bikomeze umuryango wa Ecclesia y'Imana. Igikorwa muzokora no gutagatifuza abantu, ico gikorwa muzokirangurire muzamwifatanije na Kristo muhereza inkuka y'imisa. Muraheza rero mwabe mutegera ico muriko murakora mugikurikize. Igihe muzaba muriko murabatiza abantu mubinjiza mu gihugu c'Imana, igihe muzaba muriko muratanga isakaramentu rya penetensiya murekurira icuburo ku izina rya Kristo n'Ecclesia, igihe muzaba muriko muraremesha abagwaye mubasiga amavuta meranda, igihe muzaba muriko murangura amabanga meranda, ahandi naho muriko murajemeza Imana mwisabira kandi musabira abantu bo kw'isi yose, muraheza mwame mwibuka ko mwatowe muva mu bandi bantu nkamwe mugashingwa kubabera indongozi mu nzira ijana ku Mana. Ico gikorwa ca Kristo mu busaserdoti muraba mukirangurana ugweze n'urukundo nyakuri. Nimwironderera ininahazwa, murondere ininahazwa rya Yesu Kristo. Uko muzaba muriko murarangura igikorwa ca Kristo mwungere, mukaba mucuditse n'umwepiskopi kandi mumwubaha, muraba mwitwararika kweganiriza aba Kristo mu muryango umwe kugira ngo mushobore kubashikiriza data murongowe na mutima mweranda mugabiwe na Kristo. Muraba mwereka abantu akaroro k'umwungere mwiza wataje kugira abantu abasuku, yaje kubabera umusuku, akaba yaje kurondera no gukiza abazimiye. Bane baje nkunda, imbere yuko mwatirwa mwibanga ry'ubusaserdoti mutegerezwa kubaza kumenyesha ishengero rikwaniye ngaha ko mwemeye iryo banga. Murashakana ndabyo kurangura ibanga ry'ubusaserdoti mu mutigiri w'abapatiri, mukabafashanya abo b'umwepiskopi mukuragira ubusho bw'umukama murongowe na mutima mweranda. Ego ndabishaka. Murashaka kurangurana iteka n'ubwitonzi ubutumwa bwo kumenyesha ijambo ry'Imana mu gushikiriza inkuru nziza no mu gusigura ukwemera kwa Ecclesia Katolika. Ego ndabishaka. Murashaka gukomeza ubumwe mufitaniye na Kristo umusaserdoti mukuru yihereje se wiwe ngo atubere inkuka itagira gahonzi. Murashaka no kwishikana ku Mana hamwe nawe kugira ngo abantu bose bashikire ubukiriro. Ego ndabishaka, Imana izomfasha. Nabo nyene baregera umwumwe umwepiskopi
uhabwa ubusaseridoti agashira iminwe yiwe mu minwe y'umwepiskopi agaheza akamubaza akaragana ubugamburutsi. Alain, uremeye kubaha no kugamburukira umwepiskopi uzorangurira ubutumwa n'umukuru w'umuryango wawe? Ndavyemeye. Imana yatanguye ivyiza muri wewe niyuhire. Yakobo, uremeye kunyubaha no kungamburukira twe n'abazosubirira bose? Ndavyemeye. Imana yatanguye ivyiza muri wewe niyuhire. Gerard, uremeye kubaha no kugamburukira umwepiskopi waho uzorangurira ubutumwa n'umukuru w'umuryango wawe? Ndavyemeye. Imana yatanguye ivyiza muri wewe niyuhire. Landry, uremeye kunyubaha no kungamburukira twe n'abazosubirira bose? Ndavyemeye. Imana yatanguye ivyiza muri wewe niyuhire. Onesphore, uremeye kubaha no kugamburukira umwepiskopi wawe uzorangurira ubutumwa n'umukuru w'umuryango wawe? Ndavyemeye. Imana yatanga ivyiza muri wewe niyuhire. Patrice, uremeye kunyubaha no kungamburukira twe n'abazosubirira bose? Ndavyemeye. Imana yatanga ivyiza muri wewe niyuhire. Jules, uremye kunyubaha no kungamburukira twe n'abazosubirira bose? Ndavyemeye. Imana yatanga ivyiza muri wewe niyuhire. Josue, uremye kunyubaha no kungamburukira twe n'abazosubirira bose? Ndavyemeye. Imana yatanga ivyiza muri wewe niyuhire. Thierry, uremye kunyubaha no kungamburukira twe n'abazosubirira bose? Ndavyemeye. Imana yatanga ivyiza muri wewe niyuhire. Ezekiel, uremye kunyubaha no kungamburukira twe n'abazosubirira bose? Ndavyemeye. Imana yatanga ivyiza muri wewe niyuhire. Juvenali, uremye kunyubaha no kungamburukira twe n'abazosubirira bose? Ndavyemeye. Imana yatanga ivyiza muri wewe niyuhire. Severa, uremye kunyubaha no kungamburukira twe n'abazosubirira bose? Ndavyemeye. Imana yatanga ivyiza muri wewe niyuhire. Imana umuvyeyi wacu kandi mushobora vyose, aho n'umugishiza intore yishakiye gutera iteka ry'ubudiyakoni n'ubusaserdoti azuzuzemwo ingabirano ziwe. I
utagatifu z'intore witoreye nuhezagire utagatifuze wongere watire mu bawe izi ntore witoreye niwowe dukesha iteka, niwowe utanga ubukuru, niwowe utanga ubuzima ukongera ukabukomeza, nusiba kongereza abantu ubaciye nk'uko wabitegekanije n'ubwitozi bw'agakura. Nico gituma wagwije ibagabaga vy'abasaserdoti n'ibikorwa vy'abareviti witoreye, ukabaha intahe mu bimenyetso wisangije. Igihe waha abepiskopi ngo bagahe ibihugu wabashinze, warabatoreye abashingantahe, ubatera iteka, ubaha ubukuru bukurikira ubw'abepiskopi. Na kera hamwe abayahudi bayerera mu gahinga barondera intare y'amata n'ubuki, watoye abashingantahe 70 b'incabwenge n'ubwitonzi ngo bafashe Musa gukwiza no gukomeza isezerano yawe. Nabo bamufashe gukomeza imigenzo myiza mu gihugu no mu gutwara isinzi ry'abantu bitamugoye. Hanyuma warahavuragabira bene Aroni iragi ryo gusangira na se ubusaserdoti bwiwe, kugira ngo hama abantu barangura ibanga ry'ubwo busaserdoti, bagohereza inkuka y'ubukiriro, bitwararika amabanga yawe. Mukama ndavyi yacu, niwagejeje aho mu kugira neza abantu, abatumwa b'umwana wawe wabatoreye abafasha mu kwigisha ukwemera, nabo baraburangura ku isi yose mu gusigura ijambo ryawe. Nico gituma Mukama natwe tugusavye ngo wunganire amagara make yacu, udutabaze abazotuvuna tutaravunika. Uko turi ba nta ntege niko dukeneye ko baba benshi. Turagusavye muvyeyi mushobora vyose, uha abasavyi bawe baraha iteka ry'ubusaserdoti. Subira vyagizemwo mutima w'ubweranda, baronke Mana yacu iryo banga ry'ibibagabaga rikomoka kuri wewe, bahindura imigenzo y'abantu mu kubabera akaroro keza. Batubera abafasha bigira akamaro kugira ngo ijambo ry'Imana rikwire ku isi yose, ibihugu vyose bihurire hamwe muri Kristo, abantu bose bacika igihugu ceranda c'Imana. Kubwa Yesu Kristo Mukama wacu, we mwana wawe, we Mana musange ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda mu myaka yose. Amen. Dukomera amashi Umukama. Turagabanye abasaserdoti 20. Ni ku isaha 6:25 hano mu ntara y'ubutumwa ya Giheta. Umukama wacu Yesu Kristo yasizwe na se, aho yambaye umutima mweranda n'ububasha. Nakuzigame ushoboye gutagatifu umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inkuka. Niwakibishikani wagira igihugu ceranda izaguhereza Imana, menya ico ugira, ijyana ico ufise mu ntoke, urisa mu buzima bwawe, akaba ko Umukama yadupfiriye ku musaraba. Umukama wacu Yesu Kristo yasizwe na se, abo yamuha umutima mweranda n'ububasha. Nakuzigame ushoboye gutagatifu umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inkuka.
nibakira ishikanwa ry'igihugu ceranda iza guhereza Imana menya icyo ugira igana icyo ufite mu ntoke kuri za buzima bwawe koroka umukama yadupfiriye ku musaraba. barahejeje gusigwa amavuta ya kirisma bariko baritunganya batora neza hari imbere. Tereza Mweranda w'umwana Yezu niwe yavuze ati mukama utwigoro twose ngira tuguhinduka tugukunda abandi no kukwiringa kugira ngo umuriro wa mutima mweranda ushware abasaseredoti bawe babe beranda usumbya n'abaserafini. Ibicumuro bazobirekurirwa abo mutazobirekurira bizobagumako. tukengurukirurabira n'ubutumwa twanganya na ka karirimbo tubakeza Episkopi arakeza bano basaseredoti bashasha. Turasabye na nyir'icyubahiro iteka ry'iwe umukuru wacu w'igihugu cy'Uburundi icyubahiro cy'uko keza abasaseredoti bashasha. Abasaseredoti